Twiriwe duhishije tugize ikiganiro ari umunsi wahariwe urwaruka rw'inkerebutsi. Aha rero baca batangura kwiyumva urwaruka ko ari umunsi wago utari inkerebutsi agaca yimenya aca yiha amanota umwe wese, kuko burya ikintu ciza umuntu ariha amanota n'umuntu yiyemera, utiyemeye ntawe ukwemera. Urumva rero hariho ngo kera niho ngo bagiye ku rugamba uwagwana nabi ngo batashe bamwe babaha inzoga ziryoshe, impeke ziryoshe, songo, hama ngo bagwanye nabi nabo bakabahera mu mvuzo. Urumva uzi yuko uza kuronka imvuzo ntuja abandi baruca ucunyororomba. Urwaruka rero hatari inkerebutsi nk'ubu ruca runyororomba, abamwebwe mwaja habona nuko mwiyemera muzi ico mumaze. Rero uvuga uti banyita amazina menshi, nawe Jerome urazi ko ahora unyita Neva, wibaza ngo ni Neva mu gifaransa bita Jame, mugabo uco ngo ni Neva mu Congereza, mugabo nyuma wahavuye ubimenye. Uvuze uti urwaruka ruvuga ngo ndi umugenzi w'urwaruka. Erega ubugenzi ntimumuremantanya, kugira umuntu umenye ko ari umugenzi. Mbere hari n'abazanya bati mbewe we ko mbona dukundana, twakundaniye iki, ni iki dupfana. Kuko ubugenzi burizana usanga abantu iyo bahuje umutima n'inama baca abagenzi. Abavuga igiswahili ne baca bavuga bati n'abajama, nukuvuga yuko musangiye umutima n'inama. Gusangira umutima no kuvuga yuko muhuje ivyiyumviro, umuzirikanye mwese mubona ibintu kumwe. Kuja inama naho no kugira ngo muhuze imigambi mwese mugende muja hamwe. Abantu rero babagenzi baragenda nabo bariko baja mu nzira imwe. Rero nkaba nararavye akahise ku Burundi, ubwa mbere ndabona yuko tubandanije imigenzo ya kera hariho abamaze gukongatara igikanu, bumva yuko hari ikibazo n'abandi ko ndibaza barakunda kuza barandungikira ubutumwa mu matelefone bakambwira ngo urumva nkaza numva nk'umuntu ambwiye ngo inyigisho mu mashure ngo niwo muzi w'iterambere. Hanyuma nanjye aca mvuga none ko mfise abadogiteri n'abaenjeniyere benshi cane bari sasi, none ko mbona batariko barafasha iterambere, none je nzoza kuririmba gute kwishuri ari ryo muzi w'iterambere mu gihe ntabona abize hari ico ariko baramarira. Erega hari umuntu yo mbere je ndavye abantu benshi mu Burundi aho twari tugeze umenga amashuri ahubwo ni ngorane, kuko umenga umuntu aheza amashure umutima wavyimvye. Umwana aronka diplome umunsi saa 10, ejo mwahura ngo rega ndashomye ngo mpakazi, yataha muhira umuvyeyi nawe ngo none iyo leta ikumariye iki ngo ndaguha akazi. Umenga rero kwiga amashuri vyabaye ingorane, mugasanga ubutize wewe uwo mutima, abandi umutima uri mu kirere wewe nturi mu kirere. None wotora ahubwo umuvyimbye umutima caye wotora ahubwo umumerewe neza. Noneho rero ubu twiriwe duhishije urwaruka rwatanguye kuhabona, nico gituma twavuze tuti ntitube nkuko twebwe twakuze aba batama, kugira ngo n'abantu bamaze kumera nk'abakongataye igikanu udashobora kubahindukiza ngo ca muri inzira avuga ngo ya mwana ngo suko bigenda ngo nuko ngo suko twabigira. Na ivyo bagira waza kubaza uti none iyo mwaragize ivyo mugira ntitwa tubona igihugu giteye imbere. Rega burya hari umuntu akubwira ngo kera nk'itera nkarisama, hayo uciye mubaza uti mwireke ingene bariteye, kuvuga ko kiritera ukarisaba nyereke ingene bariteye n'ingene barisavye. Rero turavye ingene twakuze aba batama, je mparavuga nti nibatureke twebwe urwaruka rushasha, twebwe urwaruka rw'ubu tuje iyo Burundi dushaka ko buja. Niho rero nabona urwaruka rutanguye gukanura, ndabona je ntabandi twojana ko je hariho imico n'imigenzo ntacemera. Mwene yayindi umwana wundi imba guhisha ivu ngo mugabo n'uburyo twiwe n'utwabandi, ivyo jewe sinshobora kubikurikira. Ngo barayamaze ngo umugabo n'uburyo twiwe n'utwabandi, ngo indahiro mbi ntigwaza muhunda, ngo barayamaze ndabakera tubakurikira indahiro mbi ntigwaza muhunda. Ivyo nabihevye je navuze ntavyo nzojabo. Reka rero jewe ntangura iyindi nzira,
ncangira imana ncado kugwaruka tujana duca tubagenzi kuko abagenzi nabo musangiye urugendo urwaruka ruzi yuko ari binebwe nk'akarorero ntidusangiye urugendo mu minsi heze nabonye yari umwigeme mbona asa n'umuntu yize burya umuntu afise akantu mu mutwe ntushaka kumuyoberwa mugaje nsanga ariko ararima mu barimyi barima iwanje hanyuma nca ndamubaza nti mbeye niko wari waje kurondera umutahe ngaha wahembwewe nturakwiza umutahe ngo gende gukora gwawe ngo yasindakwiza ntimugura bizi ko waje kurondera umutahe hanyuma nca ndabasigurira ntimwarumvise umunsi navuga yuko jewe bayikinebwe shobora kukwiba nkakugura mu bwenge nkagukoresha nkakungukako wewe ugasigara uvuga ngo umukene mugaje wantungishije kubera nakwivye ubwenge bwawe nkakwiba n'ingufu zawe hanyuma nimugabo nije nashaka ko nawe wonyiba ko je namenye ubwenge bwo kukwiba izo ngufu zawe n'ubwenge bwawe noneho nawe ntiwonyiba umutahe ngo gute ngo turabasonga uriko gisha kwiba ntoya uragerageza ukarondera amayeri y'ingene unyiba umutahe no kuvuga iki urampenda kuje ko umukozi wanje ugakora amezi 3 ndaguhevye amezi 3 gacuvuga uti mutama tuvyaranyabo ndigiri none ntubutwaye umutahe sogeye ubwo jewe nagiye kwiga ndi umuntu wa mbere namaze umwanya munini niga amashure kugira mpeze kaminuza nayize imyaka myinshi cyane kaminuza natanguye mu 1990 nkayiheza mu 2017 murumva yuko ntize umwanya muremure hanyuma rero mu myaka 2 ya nyuma niho nabaza abigisha ubwa mbere nari umugenerale nari umuyobozi mwishikirajejwe ibibazo byo kwivuna basi mu biro by'umukuru w'igihugu hama ndabaza abanyigisha mbere harimo n'umuyobozi w'ishure kaminuza ni nko umuraba aje naje gukora iki none iyo diplome muzoma ipeteri zoca riduka ko nzogwa ndi general nje kurondera poste ndonka ngo icicaro none uvuye kuri chef do cabinet w'umukuru w'igihugu haba hakurikira iki tuvuga namaze gushika none hanje kurondera iki hanyuma rero nkaguma tuza turatebura umva nari nkuze ibaza ahantu nigishwa nabo twize hamwe ahubwo nabizi nyuma wari secrétaire wo muri jiri ngira memoire yari nyuma yanje umva ko nize umwanya muremure ngira ngo ubwo bwenge nimbuye muri iyo myaka ari bwishi cyane hanyuma rero ico gihe akavuga ngo ya muhungu wose ugutumwanya ngo pfa kwiga ndabwira nti murazi ico naje gukora ngaha naje kubiba ubwenge buri ngaho muri iyo mitwe yanyu niko nabwiye iyo mitwe yanyu ibintu birimwo ndabikeneye kugira nje kubikoresha umunyeshuri mwiza rero uvuga ati ngiye gutwara ibiri mu mutwe w'abajya bigisha bose umenye bafise ndabutware nce ndabujana mu bwenge bwanje nce menye ico nkora uwo ni wabayize iyo uwize umeze uko ntushobora kuvuga ngo reka ngo jewe ngo nahejeje amashuri none ndashomye oya nta muntu n'umwe ashobora gushoma je nubu naho ntara mu rushinge aha mu Burundi aha iburaya kabisa abashomeri bariho ndababona kandi nkavyemeza muga muri Burundi ubu nta mushomeri n'umwe ariho hari binebwe kubera iki hariho imugenzo abadutangure badukurira baduhaye bavuga ngo wize no kugira ngo uje gukora muri leta hama baca bavuga ngo akazi k'ibwami kica wicaye ukora muri leta rero wicaye ubuhejeje gukora akazi kurya rero utakoze nico cakujije abo batugiriye imbere hanyuma baca bagwa bavyigisha bigisha bavyaye yuko ari kurya utakoze none twebwe urwaruka twabakurikira oya harageze ko urwaruka dukanguka turye turushe mwijambo ry'Imana handitse ngo uzoronka ivyo kurya ubize akuya nari byanditse nari kuko Imana ikubwira ngo uzorya ubize cuya nawe uti ndase nzorya nicaye uhejeje bwambarara Imana kudakora burya ubwambarara Imana Paul niwe yabivuze neza ati kuva ubu usivye gukora no kurya ntarye